turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye yaba BM4 Plus ndetse na BM4 News Robokundi etano nandi henshi aca makuru ajanye n'ibijanye n'umutekano politiki na diplomasi muri rusange nkuko mubibona afise umutumire imbere yacu na musaza mumenyereye mu biganiro by'ubusesanguzi buhanitse ndetse novuga yuko abikora neza mu kubazanira ukuri kose agushira habona sinorinda kuvuga ngo tumubaze ngo yitwa gute abenshi mwamaze kumumenya ku mbuga zigiye zitandukanye yitwa Diodoni akorera kuri Burundi etano yaduteye iteka kutugendera kuri BM4 News rero ni nayo mpamvu ndabasabye mu bose mudukurikirana kuri BM4 News kudutera iteka nkuko mwabikoze ku zindi mbuga dutera iteka tubone ko mudukunda mu gufyo ndasubscribe ngaha nyene munsi y'ino video ufyonde ko kingeri kugira ngo ibiganiro byose bidushize habona uzohore ubibona mu bambere tugusabuje muri commentaire tuza amashugu canka amadrapo intererano yawe ndetse no gufyonda like nyamba wakunze ikiganiro tugiye kuyagana vuga ibintu bigiye bitandukanye cyane turaza kumera nk'abasubira gato ku mirongo y'urugamba turabe muri Kongo situation ngene imeze ariko ahanini tuza kwibanda mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Uganda hariko haravugwa ibombora ndetse makuru dufise umwanya n'umwanya bashobora gushira nako bakarasana mu gihe abantu benshi bari bazi yuko bacuditse hamwe canke inyanga zose zikogwa n'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe n'igihugu cy'u Uganda singomba kubarambira ndabiciye amajambo ikaze cyane kuri BM4 News bona Diodoni ego ndabaramukije cyane Kodi kandi aramukije cyane n'abakunzi ba BM4 News kugira ngo ntumbure tuganire nabo ndanabaramutse kuko ari rya mbere tunakoze ikiganiro ego amakuru y'imisi myinshi ni meza ibintu bimeze neza mu Burundi n'ishayi mwakiriye son excellence ashitse ebana ese niyo tuvuye umunezero abarundi wagaragara ku maso wari mwinshi biragaragara neza cyane ko nyene icubahiro baramwishimiye cyane ugerageje kuraba mu nzira zose twaciyemwo mbe urazi yuko atagiriye mu modoka ashitse ahantu hari abantu benshi yacavamwo akagenda n'ibirenge ntabibonere jyaho nari mpagaze yuruka imbere naho nari mpagaze twese turaramutse ati nyakubahwa our president byari biryoshe byari bihimbaye cyane nuko Diodoni hazi imyaka itari mike igihugu cy'u Rwanda cagirizwa guca imitwe y'abakongomani muri leta hano ntwaro rusangi yakongo neza na neza ngaha mu buseruko byagiye baravuga cyane yuko igihugu cy'u Rwanda gifadikanya mu buryo bw'ibanga cyaye mu buryo butagaragara n'igihugu cy'u Uganda cyane mu kugira ngo bice bakongomani no kubiba sosori yawe canke ubutaka bwabo ariko no munsi turiko turumva ibidasanzwe yuko u Rwanda n'igihugu cy'u Uganda byoba biriko bitariko biracana waka hari byinshi byavuze ko barafatiwe n'abamaneko banyarwanda mu gihugu cy'u Uganda ivyo byose n'amajambo yagiye avuga ku mbuga ngurukanabumenyi ariko no munsi hari ikiganiro twakurikiranye twumva wabishimitse ko cyane turashaka ukuri hagati y'umubano w'igihugu cy'u Uganda n'igihugu cy'u Rwanda eske uyu mujyano wowe uri kurava kuki mbega byo biriko biravahe byongera bijahe mu gihe twatuzi yuko president Yoweri Kaguta Museveni ari par wa president Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bivuze Kodi igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda risa nk'uko Ubuganda rise Kagame n'umwana wa Museveni ngiye kuraba Kagame yazanywe ku butegetsi na Museveni ngiye kuraba nk'umupapa n'umwana ariko amakuru ari karavugwa samakuru novuga ngo ni mashasha kuko kayabaye mu Buganda ni kari igize kabiri sijambere bibaye paske u Rwanda urabizi neza ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe na president Paul Kagame beje dukunze kwita karumu genocidaire nkuko bigaragara ibyo barimo barakora si ibintu biryoshe tugomba ko bihagarara ugiye kuraba n'umuntu adahuza ibihugu byose bihanuriwe n'u Rwanda hose aguma akora ya amagafe sinzi ko ari bo muntu yoba abona ko ari wa afisi ibintu by'iperereza no kugomba gucwengerera ibihugu bituranye niko no bivuga sinzi ko ari bo yoba abona ko umengo niwe gihangange mu karere ku buryo yogera ahantu akagena no kwase agomba kumutembagaza se yamuramuye ayo makuru rero yagiye kuja hanze kubera hari inkasi nyinshi z'u Rwanda zafatiwe mu Buganda uti byagenze gute ni kuvuga reka ndakwereke ibyabaye mu Buganda nibyo byatumye n'igihe Museveni yugaye umupaka
uhuza u Rwanda n'Ubuganda ico gihe kwa Museveni hafatiweyo intasi za Kagame kandi zari zigamije kumuhirika ku butegetsi yego zayigiye guhirika Museveni nakubwire rero uburyo ko bayoboreho ingufu Bobi Wine oya hari c'était mu myaka hari mu myaka c'était en 2018 gushika 2020 hagati iyo myaka naho vyabaye hari Miss Mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda yari ipfunze ico gihe rero baje gutahura yuko Kagame ari kategura uhirika ku butegetsi ujya musaza rero umva Kagame ico gihe rero bazi ko habaye amajambo menshi yego ibyo bijya byo gutukana rega twibintu byo gutukana hagati y'abanyarwanda n'abarundi si bishasha ku Rwanda u Rwanda rwarabikoze kwarabitanguye urababisha umva gogo nivyo niko kazi kabo urabizi bashwana barabona ivyo bashwana na Museveni muri iyo myaka n'imipaka ikugagwa ntabizi neza yuko bigeze guswana na Tanzania kuri Kikwete we yababariye ati su muri medeye gusa murambona cyo baciye baraba nyene babihoyaho rero baraye bafashe intasi nyinshi mu Buganda z'abanyarwanda hari abantu bambaye yanyandike yambarira ngo burya rero ngo abarozi batanguye kwikekana ubundi aka karere kishwe na Museveni hamwe na Kagame n'umuhungu wiwe oyo mujyanyofa ugiravye n'ibintu hashira ku mbuga ugira ubona ko na Amerika yatangiye kuvuga ati we shadogo bazomujana indera uracira birarura tushaka gutuka Amerika ngo vyijane ujyayo na afete nitwo bishiramo ujya muhungu wa Museveni ujya ni wa mwana yakuriye mu ni nk'akayabo kakuriye mu babose kanwa mata kaba kazi yuko utagahaye amata kaca gusimbirako reka bumva ivyo nivyo nitwo biduga ko cyane rero muri kino gihe urabona ko hariho tension ikomeye cyane hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'u Rwanda cyane gose byatanguye tubona nk'uko umengo Amerika ikiratujijisha ikiratubesha ariko aho bigaragara urabona neza ko Kagame sinzi kuri kurabibona ageze sizire izore mato urumva bariko barizora Kagame kuburyo atana hamwe asubira kuvugwa bugira ibihano yaratanguye kuvyinjiramo ibihano donc urabona mu biganiro donc mu maforum aho akaze waramubonye Davos ya mu Busuwisi wapi ntiyaboneka hajya yahora ari Kagame aronka table d'honneur waramubonye muri ya forum ya Breakfast International muri America ntiyagiyeyo first day y'u Rwanda ntiyagombye gusohoka kubera abonye bamwimye ijambo umugardi koro wa Trump avuga ati madame nta usohoka president akiri ngaha icara ngaha asohoka ubwa mbere yatashe n'umutima uvuga ati yarazi ngo araza kuronka ijambo abavuga ati amwanyu afise nigisekedi nibaza kuronka nigisekedi acarabona ati kabundi bamwe twasuzugura ubundi bo bageze ku ntebe urumva iyo tasi yigeze cyane gose candabiduga ko ndakwereka igituma Kagame yarungitse intasi zikanafatirwa mu Buganda urabona iyi donc iyi nama iherutse kubera muri Addis Abeba yari cubahiro wacu akaba 13 na 14 akaronka donc agashinga amabanga yo kurongora Union Africaine muri Munich hariho forum yari hari mu Budagi izo nama nizo nama zikomeye cyane mu mwaka kandi Kagame niwe yahora yicara ku ntebe y'imbere go none strategie visionnaire yakoze amateka u Rwanda rurasayangana ariko jewe ngemana nimvira ati bijya hajya ama invitation nkeka yarayagura cyangwa ko yayagura kuko uravye no munsi urabona ko atigeze aja no ni ya Addis Abeba ho hajya neva yavuze ati ya nta muntu ariko arica abantu none byari kuca byitwa gute ariko jambo yumvise president yavuze nari kubivuga Kagame ari muri salle bose ko acamutunga amakamera bijya rero yabirabiye kuri televiziyo iminice naho hariyo ministre Kayikwamba kandi nawe urabona usanga ujya we kuri diplomasi bacamubwira ati wa mugabo yiga afata ku nguvu akongoma ngo Kayikwamba yigeze kuba ari mu nama ya ONU umuambasaderi w'u Rwanda aza kubaza ibintu Kayikwamba yacavuga ati
kukijanya ariko arishurira ati kukijanye n'ivyo ambassadeur w'u Rwanda yavuze ati nta jambo nomuha kuko baramaze gutsindwa urugamba gukuri bagwanishije ibinyoma rero je sinshobora kwishura bagwanishije ibinyoma nibikunda cyamwanya bani ibintu vyose Kagame ari karagira ubwoba ntazi aho umwasi wiwe ashobora guturuka afise ubwoba bwuko bashobora kumufata bakamufata miringo ujya kwa Maduro voilà rero no munsi ariko arike kibitero bizanana mu Buganda kujya bateye bagatera mu Rwanda baciye mu Buganda no munsi Kagame ariko yikeka yuko bashobora kuva mu Buganda umuzehe se wiwe ashobora kumugambanira muzehe agambanira umuhungu wiwe rero ico yaciye akora yarungitse yazantasizi wiwe aziha amapareye donc amapareye ashobora gukora espionnage muri communication muri systeme ya renseignement y'Uganda muri donc ingene bakora kuko umuntu amaze kukudoriya nkuko n'igihugu arashobora kwikwaka cyane gose rero yarungitse izo ntasi cyazigira ko zara abapasteri bamwe ari abakozi b'Imana n'abaprofete abandi arabakirisu bacha bagenda bashinga y'urusengero kwa Museveni bacha bayigira impunzi z'abanyamurenge gusa Kagame ariko aracafuza abanyamurenge nubwo batabibona ariko arabakoresha arabacafuza cyane niba haragaze igihe bose bahaguruke bavuge bati turose umunyamurenge azogumana nabo n'aba pro Kagame bamureka jano nabo kuko nubundi Kagame agiye kugenda kandi meze azogenda azojana nabo niyo batamiku rero ubutasi bwa Museveni bwavumbuye ugo rusengero basanga ni intasi zo ku rwego rwo hejuru bafise amapareye bafise kira kitu bose batangura kubashira kwikamba barashira ku mugozi umwuka rero mubi basubireyo kumera nk'uvyuka ko amastwi adusumira abagwanyi b'Abaganda bagwana muri M23 ariko baravayo Museveni karakura abasirikare yajanye muri M23 abakuye kubwishavu kubwuko uno munsi Kagame agomba kumuteza kudeta kumuzunguruka ugiye kuraba usanga ari vya bindi bavuga agatu gatekeye amahwa karimena uko ugiye kuraba Kagame mu bagwanyi bose yaronse urabona ko muri Kongo ubwo barimo baragwana benshi bava mu bihugu bitandukanye cyane gose ubona hari gihagenda agasinyana na ba Museveni ama contract mwebwe muzotora ubutare bungana uku kandi atagwe hafisa bwiye ibadse vraiment kugurisha igihugu kitari cy'abandi niho kunoge nanu ngatora parcelle nkasha ndayigurisha ukagenda nkaza wowe ubwira ati rero wewe ngo nguriye parcelle fasha mfasha ngurana amahera hari ahantu nziga umuzigo hari ndafise umuzigo ahantu wese ndagukebera niki rero Kagame niko ameze abanyasudani abanyakenya bose baja kugwana kubera amadirinza habo ko yabahenze rero umva Kagame ugiye kuraba muri ibintu byo kugomba guhungabanya akarere yagombye kwigira empereur na Museveni yisanze Kagame yaramuzungurutse ubundi iyi systeme yazananye kuri Museveni ariko Kagame arayitora acagomba kuyigira yiwiwe uhindura ariko twama tuvuga ngo campire hima doko yagombye kucishira cyaja aratete doko babona kari bakordona iki ugiye kuraba leta z'Ubumwe z'Amerika zavuze yuko Kagame ariwe akordona ibintu byose biri muri doko commandement muri M23 niwe zitwangwa na Kagame urumva rero ntawe zirengene bigiye kugenda babandanya kubahigisha uruhindu muri Kongo naho kubera iryo shavu Museveni ariko ararotira abagwanyi biwiwe tukiri ngaho nyene kukijanye na hotre y'abasirikare ba UPDF ariko baravana ku butaka baho mbwe nabo tuzi yuko bafadikanya n'igisikare cy'u Rwanda murabizi aho baruka muri Ituri bahita bizira muri M23 agafasha M23 ufata ibice bitandukanye ndavuga ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nta peti canke nta ruhombo kino gisikare cy'u Rwanda kiri Rwanda muri Kongo kizogira kubera ko Museveni ingufu zo ariko azikura bazogira ibibazo kubera ko none erega umenye doprisi bavamwe ingufu ziragabanuka zari zarasanzwe zaranagabanuka kandi urabona Museveni ariko aragomba kwikura ko bijya bintu deja ariko arasaba ikigongwe ku makosa yabe n'umuhungu wiwe
sinzi ko muriko murabikurikirana na Nyepolene yaravuze ko bijya bintu by'amatora byabayemwo habayemo busuma ibintu byende doko bihohotera n'abantu bya bihugu twahora tumva mu karere ari byo ngo bikora amatora meza bamonetse barimo bakora amatora bitora bavivura ucuraba najya amajambo umuhungu wa Museveni yishuranye n'abanyamerika uno munsi bari kuri pressure ya Amerika rega Amerika yashobora gufatira ibihano Uganda hamwe rero boca baguma muri implication yo muri Congo n'igihugu cy'u Rwanda bohava basanga bakubitiwe rimwe rero ubu Museveni yaramaze kubona ko Kagame yamaze kurenga umurongo burya ya Kagame yarisha ibintu byinshi arijajara cyane kuko kwijajara no kwigira ibi kwigira abanyarwanda bijya bintu badutuka bijya kuntu bigira uko bakomeye bashoboye bijya babikura kuri president wabo akayihangange yabere abanyarwanda ngo ni mujyame musinzire ubu mbere bakijya kuri televiziyo akavuga ngo ni mujyame musinzire wapi ajya utara migugara uri hafi neva na Chisekedi ntibari bwanze ntibicaye bamugejeje kure mon frère je ari gihe mvuga ati turakwiriye kubandanya dufise aba president babiri Chisekedi akaguma ari wako akaguma muri Congo muri kugeza muri 2000 nka 40 president w'u Burundi manda ziwiwe tukazimuhereza nashobora kubona n'amategeko shobora guhindura ibwirizwa shingira bishaka reka twibandanirize ibyacu afite kimwe gusa tuzokora igigano cy'ama avantage nuko vraiment barimo barakora ibintu bikomeye cyane mu kugobotora akarere mu minwe y'imfisi ego rero hajya ngo nta mwasa ahora muri politike kandi nta n'umukunzi abaho cyo gituma rero Museveni na Kagame bashobora gufatana mu mashati bumva ko amadosiye umwanya n'umwanya ukumva bateranye imiriro doko ukumva n'imipaka yamaze kugagwa kariga yahoze yarugawe mu misi yarugawe irashobora kugagwa kugira ngo babazibe ntazonye bahungira none inkotanyi zisha zihungira zizohungira mu Burundi ubu hateye ikibazo zizohungira mu Burundi tuzowaki nta kibazo kihari nuko dufatiye k'iyo tekinike igihugu cy'u Rwanda kiro kirakoresha muri Uganda twarabagiye twababwira tekinike u Rwanda wagiye restara abanyarwanda muri Congo ari bari kwarateza ibibazo ariko no munsi navyo tuvyumvise muri Uganda naho bari ko barashinga amasengero n'ibindi nk'ivyo mu gihugu cy'u Burundi ni igihugu kidacana waka n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda gifitisha vo Burundi kuruta ivyo bindi bihugu byose mwumva bavuga mbega mu Burundi harakwijajara kuhaba mu gihe twumva nahandi biko birabuko mbega nta buryo bwo hoho hakorera bakaza bazana ama infiltration mu buryo nk'ubwo bw'amasengero wowe ubibona gute ahubwo niba iki kigareka ahubwo mbanze ntera kamo ababijejwe mu Burundi ego muri renseignement abajejwe umutekano barabire hagufa ya masengero avuka buri munsi aya masengero avuka buri munsi ararenze rero turabiye kuvyo barimo barakora bisigura ko natwe ha mu Burundi barashobora kuba baramaze bafise abo banyarwanda rero dukwiriye kujya turacungira hagufi amasengero abagira abantu bona ngo basengera mu masare de reception ukabona barimo baradeplace abantu bakura mu makarite ya nayo babajana hariya ngo barimo baragira ngo bagiye gusengerayo ugasanga n'abantu bavuye hasi badepansa amahera menshi cyane ifo ko tugaba rero kuko urumva mu Buganda bibaza ngo abanyamurenge b'impunzi barimo barasenga kumbe bafise cabinet technique n'ivyuma bigezweho byo ku-expiona mu gihugu cy'u Rwanda rero mu Burundi natwe tukiye kugaba abajeje umutekano bagacungira hagufa aya masengero avuka buri munsi abawaza ngo aba profete uri profete ngo yazananye ngo mu gihugu kiniki bajya abantu ifo ko tubarabira hagufi kuko biragaragara ko uno munsi mikenyuro yo kudoriya no kurungika intasi bisigaye bica abantu bigira abakozi b'Imana mu bundi dukiye kugaba tukamera amagambo tukiye kugaba ariko ico no babwira coco abarundi basanzwe bari maso ariko bongereze volume ego nuko bwana Jedoni tuyaze byinshi kandi navuga yuko biri mu message nini cyane tugomba kurambira abantu ariko mu kurangiza ndagusaba akajambo kamica nke tubiri ushobora kubwira abakurikirana B Info News ego nuko
ari rya mbere nje gukorera kuri BF News reka ndababarire bagire subscribe kandi baguha amajeme menshi udukundishe nabo muri Burundi kandi ndabizi neza ubusanzwe anzi muri Burundi 5 ashagenda guhaye subscribe aha ukoro banaguhe jeme mumushirire ko jeme kubera ko YouTube kiro komanda cyane umuhini mushasha ngutera amabavu rero niwose abantu bakuha amajeme ku kiganiro cyo bituma jeme niyo ya mbere ikaze kandi kumeye rero bica bituma na YouTube ikuro komandira BF message igira kure cyane ikaca bigera kure no kurikana gushimire ndanashimire cyane abantu bose twabanye makino kiganiro ndibaza byinshi twabivuze twabiyaze cyo tubasaba ni cyakindi nyene dukunde mwongere mudukundishe abandi ni benshi baba bakeneye kumenya buno butumwa cyangwa bakeneye kumenya bino biganiro ariko ntibabironke rero wowe wakirose fata no mwanya amasegonda 2 gisangiza abandi bantu mu magroupe WhatsApp mu magroupe y'umutekano magroupe ya vyose kugira ngo message zibashe gushika kure ndetse zinasasagare henshi ashoboka kandi ndabashimire cyane kumbure ni mu bikundi tuzongera tuzana aba invité benshi beza nk'aba turabazanira bye bye.